Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice c'8 umurongo wa 35 haravuga ngo ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uheba ubugingo bwiwe kubwanje no kubw'ubutumwa bwiza azobukiza. Dusangire ijambo rivuga ngo guheba ubugingo kubwa Yesu. Yesu yari kumwe n'abigishwa biwe atangura kubabwira ukuntu agiye kubabazwa mu buryo bwinshi, yankwe n'abashinga ntahe, abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe, hanyuma bamwice, ariko arababwira yuko ku munsi ugira gatatu azozuka. Abivuga vyeruye nta na kimwe yahinyitse, abigishwa bose baravyumva. Ariko Petero aramwihererana atangura kumwamira kugira ntasubire kuvuga ayo majambo. Yesu nawe aramukankamira amubwira ngo herera inyuma yanje Satani, kuko ivy'Imana atari vyubabaye ariko ubabaye ivy'abantu. Aya majambo aragaragaza yuko Petero ntiyagomba kumva mu rugendo barimwo yuko bohura n'ibibazo canke ingorane. Ariko Yesu nawe yaratahura yuko atazanwe no kumererwa neza gusa, ariko no kubabazwa birimwo. Nico gituma yamubwiye ngo ivy'Imana si vyubabaye, ubabaye ivy'abantu. Yaratahura ko Imana yamutumye gucungura umwana w'umuntu, kandi vyategerezwa guca mu mibabaro. Niho rero yaciye akoranya ishengero rinini n'abigishwa biwe, atangura kubabwira ngo umuntu ntiyagomba kunkurikira niyiyanke, yikorera umusaraba wiwe ankurikire. Kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uwuheba kubwanje no kubw'ubutumwa bwiza azobukiza. Nshuti yanje, ntukagumbira ivyo ufise canke ngo ugumbire ubugingo bwawe ngo niho uzobukiza. Wewe ntushobora gukiza ubugingo bwawe, ariko ni wabuheba kubw'igikorwa c'Imana, kubwa Yesu, ivyawe ukabitanga kubw'igikorwa c'Imana, nagira ndakubwire ngo uzoshumbushwa vyinshi. Stefano atubera akarorero, yaremeye aremangira Yesu, hanyuma baramutera amabuye, aca yibonera ijuru ryugurutse. Yarashumbushijwe ubugingo budashira kuko yarangije neza. Na Rusi atubera akarorero keza, yarahevye igihugu ciwabo nabi wabo, akurikira Naomi atakindi kintu na kimwe amubuziga, kuko Naomi nta kintu na kimwe yari afise, ariko yari yakunze gukurikira Imana ya Naomi. Barajana barashika mu Buyuda, ariko Rusi mu nyuma zaho yarashumbushijwe umurengera, araronka umucunguzi ariwe Bowaze. Imana ya Naomi iba Imana ya Rusi, mu Bayuda ahagerera umugisha. Nuko rero ni wanke kwemangira Yesu ngo uratinya ingaruka zavyo, ngo bokwanka, ngo bogutuka, ngo bokwica. Oya, ni wemera umwemangire, niho uzorokora ubugingo bwawe. Ariko nutamwemangira ngo uhebe ubugingo bwawe kubwa Yesu, uzosanga ubuze vyose. Imana idufashe cyane.